Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo gukurikira ibiganiro vyacu kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukayahera ku ngingo nkuru ziyagize amafaranga agera ku miliyoni 42 z'amadolari y'abanyamerika niyo mfashanyo y'Ibanki y'Isi yose ku Burundi ije gufasha mu gisata cyo gutumatumanako. Inama nshingamateka ikaba yaravyemeje kuri uyu wa gatanu. Muri ryahiganwa mpuza makungu ry'abakenyezi mu nkino za tennis ziriko zibera Bujumbura, Sada Nahimana umurundikazi ari mu batahukanye kuri wa gatandatu intsinzi ari kumwe n'uwo mu gihugu ca Letoni. Rikaba ari higanwa rishimwa uko ryateguwe, muraza kuvyumva muri ano makuru muza gukurikira idonido mu kanya. Dasubiye kubaramutsa. Inama nshingamateka yaremeje kuri uyu wa gatanu integuro y'itegeko rigenga imfashanyo y'Ibanki y'Isi yose ku Burundi igera ku miliyoni 42 z'amadolari y'abanyamerika, ikabije gufasha mu gisata cyo gutumatumanako. Imbere yo kwemeza iyo nteguro y'itegeko, abashingamateka barerekanye amakenga ku kuntu umuvuduko w'umuhora ngurukana bumenyi udashemeye mu Burundi, bakibaza nimba hari kigiye guhinduka. N'inkuru tubaza Dorebe Ingabire. Iyo banki y'Isi yose bicishije mu mugambi wayo ida uje kuduza umurindi w'umuhora ngurukana bumenyi mu gihugu hagati, nk'uko umushikiranganje yari gusigurira abashinga amateka ibiri mu nteguro y'itegeko rigenga amasezerano yo gufashanya hagati y'Ibanki y'Isi yose na leta y'u Burundi. Naho biruko, imbere yo kwemeza ayo masezerano, abashinga amateka berekanye amakenga ku kuntu umuvuduko wa internet wifashe mu Burundi. Agatongwasa numwe muri abo bashinga amateka. BBS irahari, yitwa ngo yaje guhindura ibintu ku bintu bigende neza, mugabo burya urinze ubura connection ngaha i Bujumbura, ahandi hoho byo bavyifashe gute? Ico kintu nuko ni murabe amafaranga aja muri ico kigo, murabe ko akora ivyo abwirizwa gukora. Nimba abahinga batabishoboye, murondera ababizi babishoboye, mugabo umuntu akoresha internet. Mwaradugije amatax, amakori kuri communication electronique, omwe ayo mafaranga tuyatange, mugabo natwe tubona yuko ico tuba dukeneye tukironka. Sino ukagura amamega yawe y'ibihumbi bingahe agaheruka atanakimwe bigufashije. Nukuri imyidogo mu ba consommateurs de l'internet ni myinshi. Umushikiranganje Leokadinda Cayisaba ajeje gutumatumanako arahumuriza abashinga amateka, avuga ko nawe nyene azi ko umuvuduko wa internet uhari muri kino gihe udashemeye, akizera ko iyo ngabire ije gutuma hagira igihindutse. Urugero tugeze ko mu Burundi kugira ngo internet tuyikoreshe, nivyo urugero ni buto ntibushimishije, ariko impamvu ziriho kubera iki? Ijya fibre optique iri mu gihugu ishika kumirwa mukuru gusa y'intara, ntiragenda ngo igende ishike nyene hariya mu makomine cyangwa mu mazone cyangwa ku mitumba infrastructure ishikeyo. Ni nayo mpamvu iyi projet Pafene yaje kugira ngo ihoreve izo ngorane. Rero ni na fibre ihari niri exploiter neza ngo ikoreshwe n'abarundi bose nk'uko mubizi ikizimvye. Iyo ngabire y'imiliyoni 42 z'amadolari kabije yiyongera kuyari imaze gutangwa n'iyo banki y'Isi yose muri ico gisata nyene cyo gutumatumanako, igera ku miliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika. Bakoze Dorebe Ingabire. Urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa Senake muri Mawisangi rubona ko abajejwe gukurikirana umwimbu w'ikawa badakwiye kuva leta isubije mu ntoke zayo igisata c'ikawa. Mu kiganiro urongoye urwo runani yahaye televiziyo Isanganiro ku munsi wa kabiri, Jean Pierre Ntabomenyereye yasavye ko leta yosubizamwo abigenga kugira ico gisata gitezwe imbere kubwiwe ngo vyotuma umwimbu usubira kwiyongera.
leta yarakeneye yuko isubira igarukana akarenge mu gisata c'ikawa kuvuga yuko ibijanye n'ubuguzi umwimbu niyo yaciye ibikora mugabo two turaba abikoresha no kuvuga ikoresha ama BPAye nabo usanga bafise ibikorwa byinshi ibikorwa bafise ntibishobora kunda yuko bafatanya n'ibikorwa ikawa isanzwe ikeneye twese na kimwe mu isanzwe turi ngaha abakozi twari dufise baragera ku 800 abo bakozi bakora mu ikawa gusa naho nyine twarabona yuko kugira dushire kuduza umwimbu byarafasha umwanya nibumve nawe barakurikirana ibiterwa imyumba bahera ku mateke ibiharage imiceri n'ibindi byose dusanzwe turima nga mu Burundi urumvyo byose ntibashaka kwifatanya n'ikawa kuko ikawa yo nyene isanzwe ifise ibikorwa byinshi bisaba yuko hama umuntu yamahimiriza abo barimyi akamwande yabo kugira bigende neza rero nuko leta yosubizaho kuvuga leta n'abikoro twabo bagakorana mu ntumbero yuko igisata c'ikawa gitera imbere ikintu novuga leta turazi kwikwiratera ikawa zayo mugabo nayo yotera ikawa zayo mu bisanzwe uburimyi bw'ikawa twavuga ko ari uburimyi bw'imiryango ari uburimyi bw'imiryango rero no kuvuga yuko abarimyi b'ikawa bararenga hafi imiryango 600 abo bose leta nishobora kubasubirira urumva yuko bisaba yuko abo barimyi bakurikiranwa zijya kawa bari basanzwe bafise bakazikurikirana hanyuma leta ikeneye kongereza iyindi mirima ikongereza iyindi mirima mugabo yari hasanzwe iri kwirakorerwa neza. Ano makuru twabateguriye harabandanya. Sada Nahimana umurundikazi yatahukanye kuri uyu wa gatandatu ari kumwe na mugenzi we yamuka mu gihugu ca Letoni mu rukino rwa nyuma ruhuza abanonotsi babiri muri ryahiganwa mpuzamakungu ry'abakenyezi mu nkino za tennis rumaze iminsi rubera Bujumbura. Abitavye iryo higanwa bava mu bihugu bitandukanye bakaba bashima ingene ryatunganijwe n'inkuru tubaza Omerando wayo. Muri urwo rukino rutari rusanzwe na gato, Sada Nahimana na mugenzi we Barton Kamira batswe kuba nk'abibuze mu iseti ya mbere, aho Karamoko Naima afadikanije na mugenzi we Maxine Kavika baba kwanguza amanota 6 kuri 4, ariko inyuma y'akaruhuko bagarutse baza bazikenyeye binjiza amanota 6 kuri 3 baba banganije iseti imwe ku yindi. Mu iseti igira gatatu batatura, umugwi wa Sada Nahimana na Barton Kamira winjije amanota 10 kuri 7 ya Karamoko Naima na Maxine Kavika Diana baba baratsinze. Sada Nahimana ati ndashimiye intambwe. Nakinye neza twatsinze urukino kuko twafashanije. Iciyumvira ahuriza ko nahawa nzira ubusa umuvyeyi wiwe asaba ko abanonotsi bakina urukino rwa tennis boshigikirwa. Turabishima intambwe biriko biratera, mugabo twasaba abarongozi batandukanye bakino gihugu gushigikira izi nkino za tennis nkuko bahora bashigikira football, kuko nkizi ni nkino mpuzamakungu kandi urukino rubereye i Burundi nukuri byoba vyiza gusumba iyo n'abategetsi baza barabatera intege nkuko Sada yaraje gukinira iwabo. Nukuri ntiyabura abaserukira igihugu hirya no hino kugira ngo baze bamutera intege. Bamwe mu bitavye iryo higanwa barashima uko ryatunganijwe. Nubwo biruko Karamoko Naima aturuka mu gihugu ca Swiss ati ubushuhe bwaradukanze. Nivyari byoroshe kuko hano harashuha hakongera hagakanya. Jewe sinarinda bimenyereye iwacu mu Buswisi. Urukino rw'umwe rwarananiye ariko urwa babiri rwaragendeka. Inkino za nyuma z'umukinyi umwe zitegekanijwe kuri uyu w'Imana. Igisata cyo kwinonora imitsi ngo carateye imbere mu gihugu c'u Burundi kuko hasigaye hatunganywa amahiganwa atandukanye. Vyashikijwe kuri uyu wa gatandatu n'urongoye ishirahamwe rihurikiyemwo abizi vyo kwinonora imitsi muri kaminuza y'u Burundi. Akaba ari mu gihe buri genekerezo rya 13 ukwezi kwa kane amakungu ahimbaza umunsi wahariwe inkino.
kugira inkino zitera imbere mu Burundi rero asaba ko ubushikiranganje bw'inkino bwoza burashira mu itunganywa ry'inkino abize ibyo kwinonora imitsi ku bijanye n'inkurikizi zishobora gushika kubera kujya kuntu ekipe ya Dinamo itashoboye kubandanya no guheza rujya rukino nari navuze ko umuntu yobanza akarindira akaraba uko inzego zo hejuru zitunganya basket zizobyifatamo rero urabona ikete baryanditse kandi rihagarika by'imfata kibanza mu kurindira ko izindi nzego zijejwe ibintu vya discipline zifata izindi ngingo ingaruka mbi ni sinke na cyane reka mvuge ingaruka kugwaruka ku Burundi kuko wategezwa kurondera kazoza mu rugo rukino rwa basket nuko bamaze guhagarika ijira hamwe rya basket mu Burundi nuko ritaba rigifise ububasha bwo gusohoka hanze canke ngo bwitabe inkino zose zitunganijwe nishira hamwe rya basket ku rwego rw'isi canke no ku rwego muri kano karere are kubera tutaramenya ingingo za nyuma bavuga ati na mande anganuko ni imyaka inganuko reka tube turabirindira ariko nibaza ko ingaruka zozo ntizizobura kuko nishira hamwe baba bariciye nk'umutwe kuko ntushobora kubandanya utunganya amahiganwa udashobora gusohoka hanze ibyo biratuma rero novuga bica inkokora ugwaruka ni kuri ayo makuru y'inkino duciye dusozera ko amakuru twabateguriye kuri uno munsi nk'abanda bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugire ibihe byiza